Bonjour, bon après-midi, bonsoir, kubera ko muradukurikirana twese aho muri aho muherereye twizere ko mumeze neza. In the time 257 uyu ni Basiliano Indunda Teke watch your back one umusatirizi. Twarabwiye yuko ibintu bigenda birahindagurika. Uyu munsi tuza kuba turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye mutibagiye bamwe muri ko murabona ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko barakora muri entertainment bakora neza kandi babigira neza. Uyu ni umwe mu baririmbyi bamenyekanye mu gisagara ca Bujumbura mu ndirimbo yagiye arakora nyinshi cyane zitandukanye ni nyuma yo gukora indirimbo isi inyuma yaho akoranye na indirimbo Katoto n'izindi zagiye zirangamwo uwo muzi nka manager wa Akazuba Entertainment ariwe nibaza yuko uyu musore yoba ari no muri management yiwe. Uyu munsi turaza kumuganiriza kugira ngo mwumve kina kiriya kubijanye n'ibikorwa vyiwe mu byo mutari muzi n'ivyo muza kumenyera ngaha muri kino kibanza. Nugira ubwoba uri kumwe na The Time 257 uyu ni Basiliano Indunda Teke watch your back one ugume ku ruhande kugira ngo ushire ko subscribe cyangwa s'abone ibiganiro bikomeze bigushikira. U1B uraho? Ya ndameze neza. Umeze neza? Ya ndashima nawe. Cyane. Ya ndashima kabisa. Twebwe nka The Time 257 tumeze neza. Ya aho ni byiza cyane. Nk'umuririmbyi wibona gute ubona gute gushika uyu munsi urumuririmbyi? Ya ndashimira Imana kabisa uko ndi kose ibyo ndi mwo byose ndabishimira Imana. Abakunzi ba The Time 257 bari bakurindiriye babwiriye. Ya barazi yuko ntigera nzana ibishaje ibintu byose ari fresh. Chambere mbanje kubaramutsa kwanza aho bari hose ndanabasabira no ku Mana bakomeze kumererwa neza nyine banirambire kandi ndanabasaba bakomeze no kudushigikira. Nibaza ko hariho benshi batari banza ariko nibaza ko no munsi baza kumenya ivyo wanje nibaza ko hari ibintu byiza cyane. Yuan Burumwe mu baririmbyi mu gisagara ca Bujumbura bakoze kandi barakora cyane. Why utagiye mu isanganiro awazi? Ya ibyo nabyo namenya kuko nibaza ko tutari kuba twojamo twese hariho benshi bakoze neza ngira no kuba bonsumbye ariko nibaza ko hagiyemo abo babona ko bikwiye. Bisigura yuko kuja mu isanganiro abo hari ikintu baraba iki wowe utari wujuje. Ya nibaza ko hari ibyo barabanye. We nka U1B mu gisagara ca Bujumbura uri kura bica bigacika uri umusore ukora cyane kubera iki ibanga ufise wo bukoresha abandi badakoresha n'ijya. Ya ikintu ca mbere nshira Imana imbere, icambere je nshira ishaka imbere, icambere nkoresha ishaka. Ndashira ishaka mu byo nkora hama nkizera Imana nta bintu ntabangarirenze kiretse kuba nshira ishaka imbere hama nkizera n'Imana. Abavuga ko baririmbye kugira bamenyekane kugira ngo bashike aho bagera barinda kuja kuraguza canke baza guca mu nzira zitafashe canke se kupfumuza wowe ubivuga hiki ntaco wowe ubizi ko ntaco baba warabikoze. Je sinobihakana kuko sinzi bamwe ibyo bakoresha gusa je nakubwiye uko meze n'ibyo nkora je nshirishaka imbere ndakora niyizeye ama nkizera n'Imana yonyene simndabihakanye ko byo babiriho ari gihe byo babishika bakabikoresha ariko je nibaza ko kuri jewe nakubwiye ibyo nkoresha. We nka U1B twarakubonye mu ndirimbo Bisangamani mu gihe tuzi yuko Bisangamani yabiciye bigacika nka mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hanze y'igihugu byagenze gute kugira ngo indirimbo Bisangamani kuzemo mu gihe tuzi yuko hari sezo yakozwe n'abakomedi bo mu gisagara ca Bujumbura basanzwe babica bigacika byagenze gute byakuje mu ya icambere nipfuje kugira bwa bumwe kugira ngo dukomeze dushigikirana nafashe burya butumwa yatanze kugira ngo ndabucishe mu ndirimbo hari abantu batarawa ama TV online hajye babicisha babyumve ku radio bavyumve mu ndirimbo nifuje gufata burya butumwa yatanze kugira ngo bushobore gushikira nabandi. Bisangamani ubu arabarizwa mu Kazuba Entertainment vyagenze gute kugira bakubwomwe nk'umuririmbyi bagushire mu Kazuba Entertainment mbega niwe muririmbyi wonyene wo buri mu Kazuba canke hari nabandi? Ya ibyo naco bivuga ko cyane nibaza ko ataco barabatangariza kinini kuri ibyo sinzi nayo makuru aho yafise ariko ntazi sinzi birenze ariko naco nshimye kubivugako. Jewe nk'umunyamakuru ndagerageza kugira ngo ndondere iki nakiri ariko nibindi turagenda tukavyumva niyo mpamvu tubaye kugira ngo tubabaze aho wo bubarizwa tubimenye. Urabihakanye ko bitabaho? Ya mu bisanzwe baramfasha baranshigikira kabisa mu bikorwa byinshi novuga ko hanini ibikorwa byinshi ari bo banshigikira n'abandi bantu bagiye batandukanye bakomeza kumfasha ariko sinibaza ko sindatangaza canke bo ngo batangaze ko n'abandi muri management yabo kiretse ko bamfasha byinshi baramfasha kabisa sinobihakana ariko sinovuga uvuze management canke no kumfasha sinasobanukiye ico washatse kumbwira ariko canke ico washatse kuvuga nashatse kuvuga ko uwo buri nko muri management ya Kazuba Entertainment bari mu bantu bamfasha mugabo si nturi muri management yabo
sindajayo sinibaza ko ariyo ndi kuko ntaco ndashimye kubivuga ko nibaza ko batarabitangaza nimba barabitangaje no wandimwo nimba batarabitangaza naho sindimwo kandi nibaza ko nanje ntarabitangaza. Iyo umuririmbyi ariko aramenyekana hari ibibazo ibintu bibiri agenda arahura navyo urashobora kutubwira ivyakunezereye canke ivyakubabaje kugira ngo ushike kuri uno munsi mu gihe mu gisagara canke se mu muziki ndundi nawe uri kurabizana kandi cyane. Nibaza ko ibibazo bishikira n'abandi canke ivyo naciyemo byose abandi bashobora kuba bicamo gusa sinkunda guha ikibanza ibintu je biba byarambabaje mu buzima ahubwo nkunda gushima ivyo mba ndimwo byose kuko mbanzi ko ari integuro y'Imana. Je cyambere nta kintu kimwe gishobora kuba conshi intege ngo nuko iki bamfashe nabi canke iki cambabaje je cyambere ndakora nakubwiye ko nkora hama nkizera Imana ivyo nshika ko byose bari integuro y'Imana hama ibibazo byose ngenda ndacamwe nibaza ko nabandi bibashikira. U1B lisiguri U1B ni U1 Burundi wa mbere Burundi. Gute wise U1B amazina yawe nyakuri naya ku mazina y'abavyeyi ni Nkorera Imana Jamari ama U1B ni kubera ko nkunda igihugu canje. Abantu hari umuntu yo badakunda igihugu mu kubantu badakunda igihugu baca bitwa ndakuvuze ngo ni kubera ko ukunda igihugu cyane abadakunda igihugu baca bitwa abantu nibaza je ko nkunda igihugu abo nabo sinzi uko babita nuko biyita je nakubwiye ko nkunda igihugu gusa nkunda igihugu canje cy'u Burundi kagiha n'agaciro kanini uko gitunze na beshi. Ni U1B akubwira ngo nitwa Nkorera Imana Nkorera Imana Jamari bakuzi ba The Time 257 turi kumwe kugira ngo tuyage akana kariya U1B mu misi heze indirimbo irasohose isi nibaza ko ariyo nani nayo ndirimbo imaze igihe iriko irasirikira mugaba mu gihe haize igihe tutariko turakubona muri game isi yaje gute utariko uraboneka muri game muri entertainment ndundi muri iki gihe. Icambere indirimbo isi nifuje kuba nahuzamwe abaririmbyi bo muhira kugira ngo dukomeze kuzamurana kidogo dukomeze gutezanya imbere buke. Hajya indirimbo isi irimo abaririmbyi bo muhira irimwo uvuka cemvuka muri ntara ya Kayanza muri commune Matongo. Bisigura rero irimo abaririmbyi bose bimatongo mu Kayanza. Oya si bose hari abatabishimye icyumviro ariho ntashoboye gushikiriza icyumviro kuko nabona ko bigoye kubakora Matongo kubashira ngahe Bujumbura uburyo busanzwe utari kirenga kuri jewe ariko icyumviro kuba nari narakigize nifuje kuba no gishira mu ngiro abo nifuje kuba no shiramwe nubwo hariho benshi batabikunze n'abandi benshi bashatse kungwanya ariko nibaza ko cyakunze kandi kimeze neza ndanabishimira n'Imana cyane nubwo igikorwa ntarose support nyene ngo bagishigikire gishobore kugera kure nk'abandi cyari igikorwa ciza nagize hama sinovuga ngo ndicaye ngo simboneka kuko nyino misi nsa n'utuje nko kubivuza ariko ntitwicaye ngo nturiko turakora tuko dutegura ibintu bimeze neza nibaza ko uwo mwanya ntuje ndiko ndakora ibikorwa bimeze neza nifuza kuzogaruka ndabaha ibikorwa bishasha niburi mu video ameze neza audio zimeze neza zikoreye mu studio ameze neza nibaza ko nticaye hari ibikorwa byinshi cyane ndiko ndategura nifuza kuzoba niba nzogaruka mvuga ati gikorwa ku kwezi canke mu mezi abiri ata kurinda gusubira kurindira ya mezi 3 canke 5 nibaza ko arico gitumye ntuza mwino misi kugira ngo manze nitegore neza ngaruke nyene kabisa ata bintu byo gufyina muri maki kintu catumye gituma mwiyi misi tutariko turakubona haraheza amezi menshi tandirimba isohotse tutariko turakubona gute why nka U1B nabivuze ko mfise ibikorwa byinshi n'ubu guhera no munsi novuga ejo ndasohora igikorwa nibaza ko cyo sohoka sinicaye kubera ata bikorwa bihari gusa ndiko ndaraba ingene nokora aho nova naho noshika sinifuza kuguma nkora ndi ngaha sinifuza kuguma nkora ndi hahandi nifuza gutanga ikintu ciza abantu bakira neza cyangwa wari wese abona akavuga ati yakoze ikintu kizima bya bintu bizonkura ngaha bikanshira handi niyo mpamvu rero sinovuga ngo ndicaye ndiko ndakora gusa umwanya ni wagera ndibaza ko nzobaha ibintu bimeze neza. Why indirimbo Katoto wayicemo nibaza ko barangomwa nyene baravuga ati inguririmbe mwino ndirimbo kandi nibaza ko yifuje kuba yonshigikira kuko nakubwiye ko asanzwe mfasha n'ibintu byinshi rero nibaza ko yabikoze muri rwa rukundo kwifuza kunkura hangeze n'ahandi hantu kandi nibaza ko ni indirimbo yatumye ngira n'ahandi hantu ngeze abandi baramenya
ya ndanamushimiye cyane. Ninde Yani Ding Dong. ni Ding Dang ni Ding Dang uyu mujama ni Ding Dang asanzwe akora ukuntu gutangaje cyane ni Ding Dang naringira ngo n'ubundi kuko sinarinze umuntu ushobora kuba yaraguhamagaye ni Ding Dang asanzwe afata abaririmbyi akabashira hamwe kugira ngo bakore indirimbo siko biri Yani ko bimeze kandi byagenze gute kugira ngo Ding Dang akugoma ya Ding nibaza ko twarayaga byinshi arabona ingene nkora arambwira icyumvira arambwira ko ashaka kunshigikira kunshira mu ndirimbo yani baza ko yabikoze kugira nshigikire yabikoze kuko nibaza ko hari haba n'abandi baririmbyi benshi yari kuba yotora abanandenze cyangwa iki nibaza ko yashimye impano yiwanje yifuza kuyikura ngaha ngo ayigeze ahandi navuze ko bari no mu bantu bamfasha byinshi kandi byinshi cyane ndanamushimiye cyane Ding ya UNB ni mu gihugu cy'u Burundi ni ngaha mu gihugu cy'u Burundi nko kuri umurundi why abaririmbyi b'abarundi bataronka ubuzima neza nk'abaririmbyi bo mu bindi bihugu why umuziki mukora atakintu tubona mugaragaza gikwiye nk'abandi baririmbyi bo hanze ya hari indirimbo nzosohora vuba ariko ishobora kuzosohoka ikurikiye n'izindi ariko izosohoka uko biri kose nzovugamo ubutumwa bwinshi mu Burundi dufise ibibazo byinshi dufise ingorane nyinshi ntogaruka ko ariko reka nje ku mayange mu Burundi ariko ni vyiza byinshi turabifise mu Burundi ya birahari imba hari ingorane nyinshi ziri mu muziki gusa canke mu buzima busanzwe biri mu madomene yose ariko je novuga ku byo mu muziki uko nibaza ko turiko tuyaga mu byo mu muziki ya mu Burundi sinovuga ngo umuziki nturiha rimwe hari ukuntu twebwe usanga ari twebwe nyene bituma tuguma muri za ngorane tubona ibintu umenga ntivyoroshe kandi vyokoroha kuko hariho abaririmbyi ushobora gusanga ego umuziki ukiri muto nka jewe biroroshe sinovuga ko umuziki ungaburiye sinoja nko kuri kamera mvuge ngo umuziki ni ngumbeshejeho nka babandi bibeshero umubajije ati ni gihe gito uwo sigurira gute umuziki ko ari ukubeshejeho atashobora kugusigurira ivya bindi nyene duguma batubona twita ico tutari ariko umuziki urashobora kubaho tugaburira mu gihe twogira ubumwe tugafatana mu nda tugashigikirana twese tukunga ubumwe mugabo nta kuntu umuziki twokora nka hari ntambara turiko turagwa twese umenga tiko dukora ibintu tugwanya naka akora ikintu kingwanya nanje nkora ikintu kimugwanya nta bumwe buhari none gute je nzokora iki nzoshikaye wewe utanshigikiye naka cyanshigikiye mugabo twoshigikirana nkumvuga ati nteguye sho ntumiye naka na naka bataciye bagira bya bintu birenze bakaza kunshigikira nibaza ko noronka udufaranga twombesha uko twoboti ruri kose mugabo n'ingene sabikora bo n'umuririmbyi usanga ni bya bihororo byinshi birenze barazi ko umuziki cyambere nta mahera menshi uzana kuko usanga bariko baragira ibintu bihanitse bya bintu byo kwigira abantu barenze abantu banini kumbe nabo nyene babayeho kuri hanga ubuzima si fresh kandi mu gihe twoshigikirana ko usanga nyene uti wewe uvuga uti nabo babahayeho kuri hange bisigura yuko nabandi baririmbyi bakomakomeye nabo babayeho ku matengo siko bavyi yani ko no bivuga kuko babayeho ku matengo gute biva kuki ico kibazo kihari hagati mu gihugu cy'u Burundi mu gihe tubona yuko birigwa berekanwa ni kiye kibazo cyo bagihari ikibazo kirahari nishishi kuko ni kinini gose kuko hariho benshi badashobora kubibona twese turabira abadutuje ariko hariho bamwe biyita ico batari bakigira ico batari kuko none wosigurira umuntu gutse mu Burundi turonka amakosere kangahe abaririmbye no muririmbye akoze kosere zibiri mu mwaka bamuha amafaranga ngahe yo mutungo uwo mwaka wose akamurihira akamwambika akamugaburira uwo mwaka wose none akoze show zibiri canke imwe mu mwaka wose ocumbwira ko azoba canke abantu birigo baravuga ngo ni bane canke tubona kumenga bageze mbare ni ikihe kintu kiriko kiragaza bariko baragaragaza canke buti dukoze umugambuye twakuye mu muziki Tuko turakora ibintu bigaragara no wari we wese no uzobona ujya mugambi yakoze azoreka umwana we waje mu muziki biri he twese dukora ibintu na bamwe baba bateye intambwe ugasanga barose twarufaranga sinzi ivyabo iyo begira nta mugambi numwe bereka nimba ni na leta yo nadushigikiye none abo bantu badukuriye batuboneye izuba ubona bariko barerekana iki avuga ati wa muziki nimba twaravuye ngaha tugera hariya twaragiye hanze dukora ibiki nibiki bitangaza bariko bakora nk'igiki nk'umugambi yo tumuvuga ati leta abo bantu bariko barakora ikintu kizima bariko barazana iterambere mu gihugu kugira ngo nawo leta isuzane ko imitaye cyangwa tugire ku mugambi rero twebwe nk'abatoyi turi nyuma yabo biracagoranye cyane kugira ngo tuzoshobore kurenga hajya bari imbere y'uwacu kugira natwe tugire ico twerekanye bizoba bigoye n'abatamigambi bagize ngo berekane imigambi badushigikire bakure babana babashira handi kuko nibaza nk'uje nk'akarorero
nk'ubuje nokorana na Fizo cyangwa na Sadpi nibaza ko nova ngaha ndi nkaje ahandi wayi wiyumvira ko ukorana na Fizo cyangwa na Sadpi gusa nakubwiye akarorero so nakubwiye ko nokorana na Sadpi nakubwiye ati nk'ubu nokorana na Fizo cyangwa Sadpi nibaza ko nova nkagera ahandi kandi sinibaza yuko Fizo cyangwa Sadpi hari ikintu byo muhomvya nivyo mumanura izina nibaza ko ntotuma Fizo cyangwa Sadpi bamanuka izina mugabo je byo nkura ngaha bikanshira ahandi sibyo mugabo usanga ubwo rukundo twe ntago dufise biracagoranye cyane tuzoguma turiranye mugabo nibaza ko bizohinduka kandi biriko biranaza mugabo nibatahura ikintu c'ubumwe ko dukwiye gushigikirana nibaza ko bizogenda biragenda kubavuga yuko umuziki ari amafaranga ubivuga hiki sinahoye kubavuga yuko gukora umuziki utagira amafaranga ataco bishobora kukugezako ubivuze hiki ya umuziki cyambere ni impano itarangwa muri baba bire canke abana babakire ibiki canke by'amafaranga nibaza ko umuziki cyambere ni impano ariko nibaza ko utegerezwa kuba ufise amafaranga nyene kuko niho je muri studio atamafaranga ufise nokora video nziza atamafaranga ufise nibaza ko kandi uri kuraraba umuziki ngene ukogwa nibaza ko utegerezwa gukora ibintu biri karite kugira ngo abantu bishobore kugera kure mugabo nibaza ko ari bwabo umwe bubuze nimba abanka kudushikira ngo ni kubera tudafise amafaranga nimba wo kwanka kuvuza umuntu ngo ni kubera dafise amafaranga urashobora no kuja kuri studio bakagufasha mu gwishambere no kubufise iyo mpano iwawe ariko nibaza ko amafaranga nayo yarakenewe rero babantu bafise amafaranga turashobora kuba dufise impano mugata amafaranga tuba dufise ariko umuziki utegerezwa gukorwa n'amafaranga babantu nabo bafise amafaranga bari bakwiye kuba bodushigikira bakabona ko twofatanya tukagera handi tugeze kuko amafaranga nibaza ko amafaranga arashobora kugupfa kubusa mu gihe atamugambo ufise mu gihe ufashe umuntu afise imigambo kamuha amafaranga nibaza ko nawe ushobora kumuteza imbere kandi nawe ubuzima bukaba ariko hari n'imigambi usanga ihomvya ya byose birashoboka umwe wese afise ikintu ashobora kuba yorabasha muteza imbere ariko nibaza ko nk'abaririmbyi b'abarundi hariho abaririmbyi bazi kuririmba neza kandi cyane ufashe umuririmbyi ukamushigikira hariho n'abashigikira ibintu ataco bimaze kandi ugasanga barabashigikira rebo ufata nizo mpano z'abana b'u Burundi bakazishigikira zikagera ahandi hantu nibaza ko byo bari ibintu byiza kuko bazotuma bazana n'iterambere mu gihugu nibaza ko ibyo by'abadukuriye bariko batweretse canke ibyo bariko barakora nibaza ko bizohinduka Imana niyo nkuru ya ninde muririmbyi mu gihugu c'u Burundi wanka vre muvuga tuyu muntu Imana izome sinzobe nkawe shajewe kwanka uvuze nko kwanka numva ntawe no menya sinze ngo kwanka ugwanka rujya rusanzwe urashobora kubona imico ya runaka ukavuga ati sha mana uzomfashe jewe sinzogira imico nkiyuje uri muri game muri entertainment ninde muririmbyi ubona ko kabisa imico yiwe itokorohereza vrema ya sinkunda kura imico y'abantu kuko ntawe nanka muri make ya ntawe nanka muri make hamwe we bazovuga ati imico ya 1B ntinyoheye wabahishiriye we bizokuryohera ya oya jewe mfise ukondi emye ntagwa nkonduru nimwe muri jewe nta muntu nanka kuko nimba nta nimpamvu nimwe yotuma ndamaho ko umuntu arahinduka kuko nimba ndakubonanye nk'ikosa arashobora kubwira ati blaza bemeze uko nuko wohinduka byo fata inzira nziza nibaza ko atampamvu nimwe yotuma ndakwanka ngo nuko ufise imico mibi iravaho ugafata inzira nziza mu gihugu c'u Burundi wifuza ko arinde yozoguhakora bika kugeza ko ya ni beshi bariko barakora umwe nkeneye umwe ni beshi kuko mvuze umwe hari abaririmbyi benshi nifuza kubona gukorana nabo oya ni muri iki gihe uravuga ati nuyu jewe niwe nkeneye ko nk'ubu nk'isaha urabona nk'isaha turiko turavuganira hanye nkeneye uyu niwe yomara inyota abaririmbyi ni benshi nokorana nabo kabisa nkagera handi hantu ya umwe nakubwiye ko ari benshi ariko iyo takubajije umwe gacuvuga benshi ntubunyishura nibaza ko ubwo mbumpuze nawe ni fresh kandi nawe wampuza no wifuza ariko nibaza ko bitobera ngaha kuko ni benshi kuko nivuze nti nkeneye naka ariko no ngaha birakunda ashobora kuraba ikiganiro akavuga ati erega Imana irashobora kumugendera ugasanga arakurondeye cyangwa ugasanga biragenze neza yaje abaririmbyi nifuza gukorana nabo ni benshi sinovuga ngo numwe kabisa no mambeshe ni benshi cyane kuko abaririmbyi b'u Burundi bazi kuririmba ni benshi ntunadondagura ngo nshobore kandi banandusha no kuba banadusha no kuririmba ati hamwe twokora nabo nkura ngaha bakanshikana handi nibaza ko ari benshi cyane gose sinovuga ngo numwe ego hari abaririmbyi bariko barakora neza mvuga ati nkoranye nawe mugabo sishimye kumuvugira ngaha 1B arubatse ya ndabusore imyaka ingahe imyaka sinshimye kuyivuga imyaka ingahe
sinshimye kuyivuga imyaka yiwanje jewe yiwanje urayimbaze nzoyikubwira yanzoyikubaza abaze imbere ya kamera ya abakunzi ba The Time 257 bazoyibona ndacari muto cyane je ndacari umwana ariko nibaza ko imyaka sinshimye kuyivugira ngaho mu gihugu cy'u Burundi abaririmbyi benshi kubera iki batagira amafaranga menshi nk'abaririmbyi bo hanze nibaza ko tutomera nk'abanaka kuko umwe wese abaho ko ashoboye umuntu abaho ko ashoboye kuko nakubwiye ko mu Burundi hari ibibazo byinshi kandi amafaranga ntahari cyo kimwe no hanze naho watu bari mu muziki turafisa yiwacu nyene kandi nabo bafisa yabo nibaza ko bizogenda biratera imbere bukiye kuko turashara inyuma cyane no mwiterambere muri byinshi si mu muziki ho nyene U1B ni giki coba wumva ko kikuryohera kizotuma ugeze impano yawe aho wifuza sinaho ikibazo ubaho ugeze ni giki wumva yuko coba kikuryohera ku byo cyo gutera intege kikazotuma ushika aho wifuza kugera icyambere nkitangura sinanzi ko nogera ngaha nkatumirwa nko kumwanyiziye mukantumira nakora nyine ntazi ku ndirimbo ziwanje nzokumva canke abantu bazozakira neza nkuko bikwiye ariko ubu ndakora nubwo bari bake mugabo bakavuga ati ibikorwa wakoze ni byiza bakabishima nibaza ko rero nanje bimpinga ubuzo kuzotuma nkora n'ibindi birenze bizotuma nanje ngira hahano nyene nifuza kubona ogera dushire ko gato ibisangamani bisangamani freestyle byatangiye kuva kera nkiri muto rega ndi wa mwana yavukana imbuto nirirwa ndarira mvuga ko mfise impano imiryango abagenzi banyita igito niho nabwira data ko nzi kuririmba kandi nipfuza kuja mu gisagara byaragoranye ati nzaranyemerera reka nje nanje kurongera amahera namanutse nitwa gasore nshitseyo ubuzima bumbera ishobe ntibyatevye ndo nk'akazi ariko ibisanga bikaguma bigwi